twashimye guhurira hamwe mu ntumbero yo kwihweza ingene umwaka urangiye wagenze mu mirimo itandukanye tujejwe. Nk'uko musanzwe mubizi, urwego rw'Inama Nshingamateka rujejwe gutora amabwirizwa, kugenzura ibikorwa vya leta no guserukira abenegihugu. Mu vyerekeye gutora amabwirizwa, integuro z'amabwirizwa 43 zarizwe zongera ziremezwa na twebwe abashingamateka. Muri izo nteguro nyinshi zari izukunagura amabwirizwa hahora kuko atari akijanye n'ibihe tugezemwo. Muri izo nteguro nyene abashingamateka baremeje n'ingurane zihabwa leta y'u Burundi kugira ngo irangure imigambi y'iterambere. Baremeje kandi ibwirizwa rigenga amafaranga leta y'u Burundi iriko irakoresha kuva muri mukakaro 2022 kuzoshika muri ruheshi 2023. Kubijanye no kugenzura ibikorwa vya leta, mu nama za bose zabaye, abashikiranganje batandukanye bagize leta baratumiwe ngo bishure ku bibazo bibakiye abenegihugu vyashikirijwe n'abashingamateka. Umurwi wigenga ujejwe agateka ka zina muntu CNDH waraje gushikiriza abashingamateka icegeranyo c'ivyo waranguye nk'uko bitekanijwe n'amategeko. Harashikirijwe kandi icegeranyo c'ivyo leta yaranguwe mu mezi 6 ya mbere y'ikiringo c'umwaka w'2021 ushira umwaka w'2022. Abagize umurwi wo kuvuga ukuri no kurekuriranira baratowe, hamwe n'abagize umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu. Abashingamateka baremeje abaserukira Uburundi mu nama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko, bongera baratora umuhuza w'abarundi. Kuvyerekeye guserukira abenegihugu, turetse ibikorwa bibera mu kiruhuko, Inama Nshingamateka yaratunganije ingendo zo kwishikira ku kivi mu gihugu hagati kugira abashingamateka bumvirize ibibazo abenegihugu bafise. Mu bijanye n'imigenderanire mpuzamakungu, Inama Nshingamateka yararanguye ibitari bike mu kurungika intumwa zayo mu manama, mu makoraniro mpuzamakungu no mu nyigisho nkaburabwenge vyabereye mu bindi bihugu bitandukanye. Haranakoresheje ubuhinga bwa none, ico bita mu kinofinofi video conference, kugira ngo dukurikirana amanama mwamwe mpuzamakungu twatumiwemo. Muri iyo ntumbero nyene yo gukomeza imigenderanire mpuzamakungu, ibiro vy'Inama Nshingamateka vyarahaye umubonano abanyacubahiro batari bake baje baturuka mu bindi bihugu. Aho nitwo kwibagira ko abashingamateka n'abakozi bo mu Nama Nshingamateka bitavye inkino zihuza uko umwaka utashe inama nshingamateka zo mu karere k'ibihugu mu gihugu ca Sudani y'Epfo kuva ku igenekerezo rya 25 Munyonyo gushika ku igenekerezo rya 3 Kigarama mu mwaka w'2022. Iyo migwi yaserukiye igihugu cacu mu mahiganwa yaritwaye neza, irerekana ubunonotsi bwayo, ari naco gituma yatahukanye udushimwe. Tukaba tubateye intege ngo babandanye imyimenyerezo mu ntumbero yo gutahukana
ibikombe mu minsi iza. Twashaka kandi gushimira abaduterereye agacumu k'ubumwe kugira ngo dushobore guserukirwa muri izo nkino. Si rimwe si kabiri tubikorako, kandi intererano yabo yamituma igihugu cyacu kigira ishusho nziza mu makungu. Inama nshingamateka yaranguye ibikorwa atari bike. Aha twashaka kubibutsa ko mu gitondo cy'uno munsi twaramutse twinjira inyubakwa igizwe n'ikibanza cakira inama mpuzamakungu mu kinofinofi salle de conférence internationale, hamwe n'ibiro bizokorerwamwo abashingamateka. Iyo nzu yubatswe mu ntumbero yo korohereza abashingamateka n'abakozi mu kazi kabo ka misi yose, maze baronke ihemero. Iyo nyubakwa rero ikaba yatwaye uburyo butari buke. Inama nshingamateka yonyene ntiyari kwishoboza kuyubaka. Vyabaye ngombwa ko dutera kamo leta n'abagenzi, kandi karumviswe. N'ikimenyamenya bamwe batanze ibikoresho, abandi batanga uburyo, hari n'abatanze ibikorwa.